ntiduhengeshanya kubashimira kubakengurukira kuko mwaba mwitanga mugakurikirana ibikorwa byacu mugakurikirana ibiganiro byo kuri Miracle 257 mugakurikirana ibiganiro by'abarundi ibikorwa by'abarundi cyane cyane ndavuga filime FEU ROUGE n'umunsi tuje kuvuga cyane cyane ndakunda kungene muyikurikirana turakunda kungene muyitaho kungene mubyitaho kungene mudushigikira muri commentaire nyemero tubane muri kino kiganiro Bond and Talent aho tuje kuvuga cyane cyane kubijanye na filime FEU ROUGE ndakubaze mbega wewe muri filime FEU ROUGE saison 5 partie 7 iheruka kurengana wakunze mu iki cyakuryoheye wishimye kubera iki ibyo byose bitwandikira muri commentaire abenshi narabonye mugwa muri krama ingwano yari igice cyarangiye itanguye ingwano ya Christine hamwe na Happy abantu benshi no mukavuga ati mbega ni igiki cyari gitumye Christine atwara ujya mwana wa Happy mwaramaze kubona kandi ko Audrey yamaze kuba muri rya rugwaje kwibera kwa nyina wa Chanceline biga kuko naho intambara igiye koro hagati ya Chanceline na Liberty cyane ira bibaye ngeno mwita kubu atamuntu umwe akiri hari abaha makuru Boy nawe mwarabonye ko yabaye nk'ikidoma amaze kuvavanurira na Christine abamaze kumwagiriza byinshi kugira ngo murande ngena mwirukana mwaranye kuyibereye nk'ikidoma abenshi mwaragiye mu komanta ku kantu yikoreye yaka ibirato umwana rero n'umunyemero tubane mu kiganiro ariko mbanda bibutse kandi kugira ngo bino byose bigende neza bikunde turi kumwe n'ikigo inshuti ya bose ikigo gisanzwe kivura indwara nyinshi zitandukanye zimwe benshi bavuga ngo ntizikira ndavuga amakanseri amadiabete n'ibindi ndazushaka kuri koranyumviriza ufise ubugwayi ingwara be nizo mwagiye kwa muganga mwayihebuye mumaze kwinjira mu bitaro byinshi maze kwigwa n'abadokiteri benshi mwaramaze kwihebura ko umugwayi wanyu adashaka gukira ariko uno munsi ndakwemera ndavuga ati ndakuzaniye ihumure injira mu kigo inshuti ya bose isanzwe ikorera hano iwacu Igitega maze bakwakirana gwezi bakumvirize maze bakuvure uzogenda usimbasimba uzotaha uryohewe uzotahe wishimye maze ibintu bibandanye bigenda neza ubuzima bubandanye twumvirize kano gatangazo gato hama tugaruke mu kiganiro cacu Simo, mama nukokoye, uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kami inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho Igitega none ukuri kuzima nkamenya nawe kuzoga ivyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri uye butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba bewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaza namwe mu gacemwo nk'ibisanzwe mwumvise ko ikigo inshuti ya bose gisanzwe kikorera hano Igitega haruguru y'isoko y'inka benshi muhita mu Rutegama haruguru y'isoko y'inka niho ikigo inshuti ya bose gikorera mwipfuza kubakura canke hari ibindi byinshi mugomba kubabaza inimero ngaho muri screen murazibona ngaho hazanditse ko inshuti ya bose tubandanye n'indi kiganiro cacu twinjire neza idonito muri filime FEU ROUGE partie 7 muri saison 5 biga wewe uri kuraraba neza koko Liberty arashaka kuzogwana ijya ntambara reka nkoreshe izina rya Ira
ndibaza mwese muzi ira muri FEU ROUGE. Ira arashaka kuzogona ijya ntambara mu gihe ubu ata muntu afise azaramubwira imipango y'ukungene hariya bariko barapanga. Ubu naho umuvuga ko azoca bigenza gute, kuko ira hamwe na Chaseline wiwe baravuye muri ruya rugo. Chaseline yaravuye yoratse kuba muvumbuye, ira we yavuye kera, ubu bose bibanira mu ishamba mu gatande. Abantu rero babashana nakunze nejya location, barakunze ya location hajya ahantu kujya kuntu hajya ahantu mu migano umenganye na ahantu nyene nkuko ubugeni bwabo bwabereye muri Eden, hajya ahantu umengane ahantu nyene mu bwami kwanza nabwo hatari y'amazu y'ikindi by'agatanga. None ira arashaka kuzobandanya gwara ijya ntambara, mbega hamwe ira Imana yo muhaba kazosubira guhura na ST Boy, mbega ST Boy azokurande gwa ira canke ST Boy azoguma gwanya ira? ST Boy murabizi ko yibereye nk'ikidoma bwami yahora yifuza kera, ubu ntabwo afise, ntabwo arimwo. Mbega ST Boy wona ashaka guhura na wa mushiri wiwe azobwira abona ko ari karondera ubuhe bwami, ubu naho bizoca bigenda gute? Ayo sinema jambo tugana twibaza twiyumvira, mbega nike kintu catumye Christine atwara umwana wa Happy? Mbega hoho yoba ari Christine nyene yatwaye ujya mwana wa Happy canke namwe nta kandi kantu mwamwiyumvira ko hoba hari umuntu yoba yaje gutwara umwana wa Happy kugira ngo Happy na Christine bikunde bajyane bashwane bavanure bave muri irya nzu kugira ngo ibemwe umuntu umwe hama bikunde kuyinjira cyangwa kugira gute? Ibyo nabyo nta kantu mwiyumvira canke niki? Twiyumvire ko ari Christine yoba yatwaye ujya mwana wa Happy canke tubirindire tuzovyibonera. Ariko uko biri kose tubakwiye ko tugera twanaliza kugira ngo tumenye biriko bigenda gute, biriko biherera hehe. Narabwiye ko mba ndi kumwe namwe mu biganiro byacu kugira ngo tubandanye dusesangura ibikorwa by'abarundi. Dukunda abarundi, dukunda ibikorwa byacu, dukunda ni ngabirano z'abana b'abarundi. Niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo tubamamarize kugira ngo bikunde, tuganirire hano kuri Miracle TV tubavye. Ibyagaragaye nibyabonetse ko nyina wa Chaseline akunda cyane Ribat, arakunda cyane Ribat. Mwaragiye namwe mu bikomanta kenshi bavuga ati uko biri kose Ribat arakundwa nayo nabukwe, nta kuntu ari kumuterera mahera kumutera kumugabira amafaranga nkajya yose atamukunda, avuga ati wewe uko biri kose ndagufana ndakwikundira. Rero uko biri kose akanya n'akanyu mubyandike muri commentaire maze mutubwire mwifuza bibandanye gute, mubishaka gute. Mwaragiye mu bikomanta kenshi mu masezo age yarengana muvuga ati turakeneye imyanya iduge ko umwanya muduha ko filime iminota muyiduze. Barabumviye uwo minota aho kwira 40 n'iyindi barabumviye. Icyagoranye nico kuyibaha kenshi mu ndwi, kuko yababwiye ati sinkeneye gukora plank, nkeneye gukora filime nziza zitomoye zimeze neza. Rero uko biri kose turakeneye muri commentaire rero ino filime wewe wayibonye gute, kino gice cindwi witeguriye gute igita c'8 nike kiniko rakora kugira ngo ino filime bandanye igera kure cyane, nkuko abafana benshi baje mwagumye mwidoga muvuga ati ino filime ntironka amavyuzi menshi kandi ryoshe. Ariko ico nigikorwa canyu mwebwe abafana, gerageza kuyipartaja kenshi, gerageza kuyipartaja henshi, gerageza kuyihereza abantu benshi, hama murabe kwitaduza amavyuzi mwishime nkuko mubona izindi filime ziduga. Ariko wakubwira ati je nkeneye umufana w'ukuri, si nkeneye boost, ndakeneye ko boosting. Rero nawe mugerageze muyipartaje gere kure cyane, hama mugaruke hano mukore subscribe kuri Miracle TV tubavye ego. Kandi inkuru ndabafitiye ndakwibutsa kandi nimba mu kibano iwanyu, nimba aho uvuka hariya uva ruguru canke n'ahandi henshi ufiseyo umugenzi, inshuti, umubanyi umaze kumva afise ingwara zitandukanye zananiranye, yagiye kwa muganga bikanka, yagiye kwa docteur benshi bikanka, yamaze kwihebura kumenga ntazokira, agane ikigo inshuti ya bose gikorera Igitega neza na neza muri ku mutumba wa Rutegama haruguru isoko y'inka, bazokwakirana ubweze bakumvirize maze
bakuvure utahe wakize utaho simba hano hantu harizewe bavura neza hari ibishinga ntahe byinshi no hashika bazokubwira na hano uzohumbira ibishinga ntahe byinshi by'abavuwe amakanseri by'abavuwe n'izindi ngwara nyinshi mutibaza ko zobazikira maze nawe wisange muri babandi benshi bagenda basimba kuri nosi bakomeye kandi bimeze neza ndabakunda cyane ni one boy Valence kira from Cheti Paradise KBBC ciao hasta la vista.